rera ku muvandimwe yaramaze imyaka atari karabona, yaramaze imyaka n'imyaka ari kararira Mana mu mutima wiwe Mana, reka Mana guma wigaragaza Mana kuvyirukura mukorera. Reka turagushimiye Mana nyene imbabazi, Mana nyene impuhwe, ubande yo dukorera Mana ibitangaza. Reka Mana niwe tubona, niwe tukenguruka Mana, kandazi Mana uri umuvyeyi, ndazi uri nyeri icubahiro Mana uri kibirengeye, ndazi Mana uri imbabazi, niwe Mana dufise twubwire byo dufiri ku mutima, niwe uri umuntu Mana magaragazwa Mana arimo. Reka Mana tunazi ko nawe uri umuvyeyi, uri nyeri inganje, uri nyeri ingabo, niwe twufise twuvuga iby'iwacu Mana. Reka Mana ndazi nawe ugiye kudukura ukura mu muvyeyi, uzobukoze Yesu Kristo, amen. Mukozi w'Imana, uti rero ni yasenga cyane akabikurikirana nta kibazo, nta ngorane. Yego. Okay. Izindi mpanuro kuba kurundi gwaruka? Impanuro z'ugwaruka bwo mwibihe tugezemo. Reka Pastor. Oui. Pastor. Habaye iki kandi? Ari ntugire ubwoba, Imana igiye gukora amashengesho yatuye kubandanya amashengesho nta ngorane. Twebwe tugiye kubikora n'ukuri ntugire ingorane. Nacaba nta ngorane. Reka tuje mu cyumba tuzibire amashengesho, dukurikirana mu mashengesho y'Imana nta ngorane. Yego. Niko binteye ubwoba Pastor. Oya yakize burundu. Oya reka tubandanye amashengesho, tubandanye amashengesho. Reka tubandanye. Okay guys, mumeze neza rero uno munsi ndibaza nta birefu ivyo twabasezeranije tugiye kubishira mu ngiro. Nuko mutamubona umukozi w'Imana yatwankiye ati ntimunyerekane simboneke nta kibazo, na turavuga ati mu cubahiro cyanyu nta kibazo vrema, kuko yaranse no kutumwerekana mu rugo muhiraho asanzwe aba, ariko ndibaza ari mwamaze kumubona ale agiye gukira mu izina rya Yesu. Ale Yohana nukuri nagakuru keza guys, nagakuru keza kabisa ivyo mwasezeranije. Kandi rero ndabashimire cyane abantu mwadusavye kanguka ko twoza turamwumvisha kanguka, nayo ne yaragize cifasha nukuri rya kanguka kabisa. Je ndemeza neza yuko ikora pe. Abapinga ni binani nyene, ni babandi nyene bavuga ati nta ushimwa na bose canke ntawe megwa na bose, ariko abantu batahura gutandukanya. Ndababwije ukuri yuko kanguka kabisa irakora kuko magi yagumye amumvisha kanguka, yagumye ntako atakoze kabisa. Rero reka mpereze ikaze kwanza umukozi w'Imana abanze abaramutse, hama tubandanye n'ikiyago atwiganira ukungene ibintu bimeze. Mahoro cyane mukozi w'Imana. N'amahoro. Mumeze neza? Yego turashimye. Kumazina yanyu babita bande? Batwitwa Niyonkuru Edouard. Niyonkuru Edouard. Ni pasteur, ni prophète, ni nde, ni mu bisanzwe ni prophète, ni pasteur, nyene ni Edouard, ni nde Edouard? Edouard ni izina nyene yiwanje y'ubukirisu. Yego. Okay. Edouard, tutarandiriye tuduze kwijambo, niki oshikiriza abantu bagudukurikirana basanze bakurikirana no muhungu kuva ahumye gushika kuri no saha, niki wobashikiriza? Oya nukuri ni ibintu vy'Imana agiragira neza nukuri. Turashima ku byo Imana izidukorera ku mwere data. Nukuri turashima gose. Yego. Iminsi irenga 3 muri mu masengesho. Ukuboko kuri Imana kwari garagaje. Uyu mwana vyagenze gute kugira tumukuzanire, vyagenze gute bwa mbere na mbere? Twebwe mwana mudushikirije, turabona ko rumwere data meze, kuko urazi ko ivy'Imana ikora ibikomeye. Natwe turagiye ku mavi turasenga, turavuga ati kuko nta uko tukaza gukora umurimo w'Imana dutegeze gukora. Yego. Okay. Uno muhungu wale abantu benshi bari ntibatahura neza yuko ubuhumyi bwiwe ukungene bumeze. Mu bisanzwe ubuhumyi bwiwe bufatiye kuki? Ubuhumyi bwiwe tugo turasenga, hariho ivy'Imana agira twereka,
hari ivy'Imana yagira tuboresha ku byo bayaraciyemwe mu bintu by'imiryango ego ibyo byo babirimwo. Okay. Umaze kubona neza ukungene bimeze ntabwo babwagutera avuga ati ibi bintu ndabigenze gute? Oya, ushikiwe n'Imana ntabwo bagira. Ushikiwe n'Imana ntabwo bagira. Okay. Abantu benshi baradukurikirana bo barafite ibibazo byinshi kandi benshi hari n'abamusengera, hari abatari no mu Burundi bari kure ariko benshi baramusengera. Impamvu atavuga ni iki? Kubera iki atareka aravuga? Impamvu atareka aravuga nuko batanye tugasenga kuko yabikoze ibya mbere itezokora n'ibindi. Okay. Impamvu atavuga ni iyihe ga mukozi w'Imana? Impamvu atavuga twebwe tuko turusenga twifuza ko umwe datatu ko yotera nawe akaba yuko boneka mu bindi rumwe vy'Imana yaremye turi ku mavi tuko turasenga ntibaziri twicaye. Yego. Imisi irenga ingahe mwari muri mu masengesho? Baze nk'imisi 3 tuko turasenga. Okay. Imisi 3 muri ko murasenga. Okay. Bimeze gute rero mu ukuntu bimeze turi ku mavi tuko turasenga amashengesho n'abahari badufasha tugasenga rero tuko turaraba ubu ariko araturaka mitende. Okay. Dukora iki rero muri uno mwanya? Nugufasha tugasenga twapfe tugasenga tugasengera umwene wacu. Yego. Okay. Tujeko. Yego. Dufukamira Imana dusenge dusabire imigisha umwene wacu. Yego. Okay. Kengurukiye Imana kuvyugiza imisukura dukorera ku umuvandimwe yaramaze imyaka atari karabona, yaramaze imyaka ari kararira Mana mu mutima wiwe Mana. Reka Mana guma wigaragaza Mana kuvyirukura mukorera. Reka turagushimiye Mana nyene imbabazi Mana nyene muhwe. Ubande yo dukorera Mana bitangaza. Reka Mana niwe tubona niwe tukenguruka Mana. Kandazi Mana uri umuvyeyi. Ndazi uri nyeri cyubahiro Mana uri kibirengeye. Ndazi Mana uri imbabazi. Niwe Mana dufise twobwire byo dufiri ku mutima. Niwe uburi umuntu Mana magaragazwa Mana arimo. Reka Mana tunazi ko nawe uri umuvyeyi. Uri nyeri inganje uri nyeri ingabo. Niwe twufise twovuga iby'iwacu Mana. Reka Mana ndazi nawe ugiye kudukura ukura mu muvyeyi uzobukoze Yesu Kristo. Amen. Amen. Turahejeje gusenga rero ariko rero umukozi w'Imana hari ibibazo abantu rebe biyumvira mu minsi zazo bameze gutuna umwana ubona afise iyihe mpano? Mu minsi za ndiko ndaraba ukuntu umwana ndiko ndaraba ku vy'Imana iri kiramukorera nibaza yuko ibyiwe byose n'ukuri bimeze neza akazuza kiwe kameze neza nako turi kumwe nawe hazo bari hose tuko tumufasha gushima tumufasha gusenga tumufasha gushimira Imana tumufashe ku rugamba rimwo kuko ndabona umenga ntivyoroshe. Ntivyoroshe. Uno mwana rero uwo muhanura iki nize impanuro mutekerera muri ubundi buzima agiye kubamo butandukanye n'ubwo yari asanzwe abamo? Uwo mwana ikintu no muhanura no kwegamburukira Imana yonyene. Gaburukira Imana gaburukira abavyeyi kuko kugira babeho n'ubu buzima agezeho n'abavyeyi barabwize mu ruhara. Baramufashije gusenga n'abagenzi baramufasha gusenga. Yego. Abandanye yubaha Imana yo mwijuru nyine imbabazi. Yego. Okay. Ibintu vyatumye amera kujya yo bibandanye canke yo bihagarikira hagenye? Yo bihagarikira hagenye. Kuko twumvise ngo ni ibintu vy'amatongo vy'abiwabo nivyo byamugize kujya. Asenze akabikurikirana nivyo kundaga mukozi w'Imana? Asenze nta kidakunda mu masengesho aciye bugufi imbere y'Imana byose ndazi byose bizogenda neza. Okay. Mukozi w'Imana. Uti rero ni yasenga cyane akabikurikirana nta kibazo? Nta ngorane. Yego. Okay. Izindi mpanuro kuba kurundi gwaruka? Impanuro z'ugwaruka bwo mwibihe tugeze reka Pastor. Oui. Pastor. Abaye iki kandi? Ari ntugire ubwoba Imana igiye gukora amashengesho yatuye kukubandanya amashengesho nta ngorane
twebwe tugiye kubikora n'ukuri ntugira ingorane ntacabaha nta ngorane reka tuje mu cumba tuzibire amashengesho dukurikirana mu mashengesho y'Imana nta ngorane yego niko binteye ubwoba pastor oya yakize burundu oya reka tubandanye amashengesho tubandanye amashengesho reka tubandanye ale guys reka twirahirize ngaha tumusubize iyo pastor tubwiye hama turabandanya mu nyuma turabakunda cyane sawa sawa